Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 39 haravuga ngo amuhagarara iruhande akankamira inyonko iramuvako abyuka uwo mwanya arabazimana. Dusangire iri jambo rivuga ngo amagara meza adufasha gukorera abandi. Imwe mu mbi zindwitswe na Satani zirinjira mu bantu, mbere ugasanga rimwe na rimwe ziriko ziteza abantu gukora ivyaha. Ivyo rero vyari bihari mu gihe Yesu yarakigendagenda mu isi, imwe mu mbi zikinjira mu bantu, kandi na n'uyu munsi niko biri. Izo mwe mu mbi n'abamarayika bakororanywe na Satani igihe yagarariza Imana. Izo mwe mu mbi rero zirateza abantu ibigwara, mbere ugasanga zibateje n'ibisazi. Yesu akiri Kaperinaumu yinjira mu nzu kwa Simoni Petero, asanga inabukwe aragwaye inyonko ikomeye cyane, hanyuma abantu baramumwingingira. Ndakwifurije kuronka abantu binginga Imana ku bwawe mu gihe ufise ikibazo canke ugwaye. Nongera ndakubwira ngo ugiriwe ubuntu karonka abo bantu, igihe cyose binginze Imana ku bwawe izozi gusange ikugirire neza igutabare. Bamaze rero kumwingingira Imana, Yesu acaragenda amuhagarara iruhande akankamira iyo nyonko, ubwo nyene iramuvako acarakira agira amagara meza. Hanyuma amaze kugira amagara meza, inabukwe wa Simoni ntiyaciye aryama ngo asinzire canke yicare ngo abatere inkuru. Oya, Bibiliya yavuze ngo acatangura kubazimana, acatangura kubakorera. Burya amagara meza dufise ni ingabire iva ku Mana, kandi aya magara meza bikwiye ko abandi bayungukamwo, bikwiye ko abandi ababera umugisha. Burya Imana iduhaye amagara meza iba yifuza ko dukorera abandi. Ukaba ufise amagara meza uri kuranyumviriza, reka kuba umunebwe, reka kuryama ngo usinzire, reka kuja mu nkuru, korera abandi, ubakorere kuko n'ingabire yavuye ku Mana kugira ngo idufashe gukorera abandi. Yesu mwibuke ko yatubereye akarorero mu bijanye no gukorera abandi, yaje akorera abandi. Dusomye muri Yohana mu gice cya 13 haratubwira ukuntu Yesu yogeje abigishwa biwe ibirenge, yongera arabahanaguza umutamana wiwe. Kandi mwibuke muri kiriya gihe yari umugurano wa nyuma, ari hanyuma y'abandi, niwe yoza ibirenge vy'abashitsi iyo binjiye mu mazu. Uwo mugurano yaca afata amazi akaboza ibirenge. Murumva ko yaba ari umugurano ari hanyuma y'abandi, bisigura ngo n'abagurano barasumbana. Ariko Yesu Kristo umwami w'abami, umwana w'Imana nzima, arafata amazi arashira mu mubehe, afata ibirenge vy'abigishwa atangura kuboza ibirenge. Yari afise icyo agomba kubigisha, arababwira ngo jewe munyita mwigisha, kandi niko biri, ariko ko ndabogeje ibirenge namwe mukwiye kuzokoza ibirenge vy'abandi. Mu yandi majambo namwe mukwiye kuzokorera abandi. Inshuti muriko muranyumviriza, nagira ndababwire ngo by'ukuri twahamagariwe gukorera abandi. Gukorera abandi ni igikorwa ciza cyane kirimo umugisha udasanzwe. Kandi ufise amagara meza ukaba ukomeye, reka mbwira ugwaruka rufise inkomezi, nimukorera abantu bakuze, nimukorera abantu bakuze badashobora kuyikorera kubera mufise iyo ngabire y'amagara meza. Amagara meza ni ingabire iva ku Mana, ndabibibukije kugira ngo dushobore gukorera abandi. Kandi Yesu yaraduhaye akarorero keza, natwe dukorera abandi. Imana ibahezagire.